mtakatifu mitima yacu utuzanire n'inema kuko turabawe twese ngo canke imbere n'ibindi bisabisho vyose babifata nk'ibintu vyahewewe abana n'abagore kuko nibo bakeneye kwambaza Imana ko basanzwe bifitiye amagara make. Umushinga naho ugasanga kubera ubukomezi bwiwe yibaza yuko vyose abishoboye. Kumbure hoba hari n'abakenyezi bameze gutyo sindabizi. Tumenye rero yuko urugo rutubakiye ku Mana abantu baravuga ntibumvikana. Igihe cose umugabo n'umugore bagira imigambi idatera iteka Imana, abo ntibashobora guhuza. Barashobora guhuza n'ivyo kubera bahuriye ku bintu, ariko imitima yabo ntishobora guhuza. Igihe cose umwe wese akora vyose ngo yerekane ko ahambaye mu rugo rwiwe, urwo rugo kenshi usanga ruhava rukarangwamwo amatati n'impari. Ukudaha Imana rero ikibanza kibereye mu rugo rwacu, ukwirondera aho kuyirondera, ukwishima no kwiyemeza aho kwicisha bugufi no kwakirana, bikwega amabi menshi atuma ikiyago no kumvikana mu rugo bihungabana canke mbere ntibinashoboke. Ivyo rero nivyo vyabaye i Babeli, nivyo biba n'uyu munsi ku miryango yose idahuriye ku Mukama, itubakiye ku Mukama, idashingiye ku Mukama. Ariko rero nitureme, Imana yaraje kutugereramwo, kandi Mutima Mweranda niwe nyene yiyiziye ngo arangure muri twebwe igitangaza ca Pentekoti. Urakaza Mutima Mweranda, akaza Mutima Mweranda. Tuzirikane rero ingingo igira kabiri, igitangaza ca Pentekoti. Umwe wese yumva bavuga ururimi rwiwe. Ngico igitangaza ca Pentekoti. I Babeli bavuga ko ntibumvikane. Kuri Pentekoti rero hoho hari abavuga indimi nyinshi, ariko umwe wese akumva bavuga ururimi rwiwe. Bose bakumva kandi bagategera ivyo abatumwa bariko baravuga. None uwo mwumvikano uvuye kuki? Dusomye ku karongo kagira 11 batubwira ngo twese twumva bahaya mu ndimi zacu ivyiza vy'Imana. Ngiyo imvo y'ukumvikana kwabo. Nuko bose bahuriye guhaya ivyiza vy'Imana. Bose bashize imbere ininahazwa n'iteka ry'Imana. Ico twomenya nuko abatumwa imbere yuko Mutima Mweranda aza bari basanzwe bavuga ururimi rumwe, ariko hari igihe nabo nyene bavuga ntibumvikane. Turabona nk'akarorero igihe baharira ngo bamenye umukuru muri bo. Uguharanira ibibanza vy'imbere vyaratuma abatumwa batumvikana kandi basangiye ururimi, bagaharira icumwe avuze uwundi ntacakire neza. Kuri Pentekoti rero baronse ururimi rushasha, baronka imvugo nshasha bahawe na Mutima Mweranda. Kuva uwo munsi baca baratangura kuvuga ivyumvikana. Muti none iyo mvugo baronse niyihe? Kuri Pentekoti abatumwa bararonse imvugo y'akanyamuneza, gushikaho mbere bamwe bavuga ngo baraborewe umuvinyu mushasha. Imvugo y'akanyamuneza nta numwe atayitegera, naho mwoba mudasangiye ururimi. Iyo umuntu anezerewe uramubona mu maso. Iyo umuntu anezerewe n'ukukubona, iyo umuntu akunezererewe urabibona, kandi nawe iyo mvugo yiwe ukayitegera. Ugutanga akanyamuneza rero bituma uwundi ahimbarwa, kandi
akiyumva. Uramaze kubona iyo uhuye n'umuntu naho mwoba mutazinanye agutwengeye ucumenga arakuzi, uca wumva ko akwakiriye, ukabona ko anezerewe. Imvugo y'akanyamuneza niyo abatumwa baronse, kandi iyo mvugo niyo mutima mweranda ashaka kuzana no mu miryango yacu. Abatumwa bararonse kandi imvugo y'ubumwe, kuko ngo umunsi mukuru w'Ipentekote wasanze bose bakoraniye hamwe. Iyo abantu bari mu bumwe barumvikana ata n'amajambo barinze kuvuga. Mutima amaze gushika bose baciye bagira umutima umwe, bose bari bahuje umutima n'umushaha. Tumenye rero neza yuko uko abantu begera Imana niko nabo begerana. Uko abantu bashira Imana hagati yabo niko bunga ubumwe, impome zabatandukanya zigasenyuka, kuko bose bariko bagana umukama umwe. Niwe aheza akatwubakira, akatwungira ubumwe. Imvugo y'ubumwe niyo abatumwa baronse kuri Pentekote, kandi iyo mvugo n'ubu mutima mweranda niyo ashaka kutuzanira mu miryango yacu. Bararonse kandi imvugo y'urukundo. Imvugo y'urukundo na kare ahatari urukundo ubumwe ntibushoboka. Abatumwa bararonse kandi imvugo y'igisabisho, ngo twese twumva bahaya mu ndimi zacu ivyiza vy'Imana. Iyo umuntu yahuye n'Imana mu gisabisho, abo bahuye nabo babana barabona Imana muri we atanica arinze kuvuga. Umusozi kubonana n'Imana yagarutse asayangana. Umuntu yahuye n'Imana aratanga Imana. Igisabisho rero kiraduhuza n'Imana, tukaboneraho kunywana n'abandi. Abatumwa rero kubera iyo mvugo nshasha bahawe na mutima mweranda, ubu ntibacirondera, barondera Imana. Ubu ntibagiharanira iteka ryabo, baharanira iteka ry'Imana. Ubu ntibakirondera ibibanza vy'imbere, Imana niyo bashira imbere. Ubu ntibakirondera kwihaya, ahubwo bayahayagiza Imana. Iyo niyo mvugo nshasha mutima mweranda tuzaniye natwe. Ubwo nibwo rurimi agiye kuzana mu miryango yacu, kugira ngo umushinga ntahe aho kwirondera arondera iteka ry'uwo bubakanye, umukenyezi wiwe. Umukenyezi wiwe gutyo nyene, umwe wese arazwi ishinga nicogirira akamaro uwundi. Umwe wese arazwi ishinga nicotera akanyamuneza uwundi. Umwe wese arazwi ishinga nuko ibibondo vyokurana iteka nitekane. Mutima mweranda tuzaniye imvugo nshasha. Ahahora umujinya agiye kuhasasagaza akanyamuneza kiwe. Nawe wahora wijiriwe uno munsi niwakire mutima mweranda, niwe wenyene ashobora kukuzuza akanyamuneza kiwe. Mutima mweranda araje ngo ababanye badashize hamwe abuzurize, abungira ubumwe wenyene. Nawe wari warihebuye ubona ko mutakivuga rumwe n'uwo muri kumwe, uno munsi niwakire mutima mweranda arabungira ubumwe. Abari babanye batitanaho araje kuzuza imitima yabo. Rukundo rwa data na mwana araje kuzuriza abavyeyi n'ibibondo, kugira ngo mu miryango yacu tuyage dushize hamwe kandi twumvikana. Urakaza mutima mweranda. Urakaza mutima mweranda mu mitima yacu. Urakaza mu miryango yacu kugira ngo tuyage duhuza. Tuzirikane rero ingingo igira gatatu, ikiyago mu rugo. Umwe wese yumva bavuga ururimi rwiwe. Uko tubana mu rugo naho twaba dusangiye ururimi tuvyihweje neza, dusanga umwe wese burya afise ururimi rwiwe. Umushinga ntahe ugasanga arafise ururimi yumva,
iyo umukenyezi wiwe rero ataruzi ikiyago ntigiheze ngo kigende neza. Ivyo bivuga iki? Ni ukuvuga ko aba afise ibimuhimbara n'ibimukuza mu rukundo, iyo uwo babanye atarabitora neza ugasanga n'ikiyago kirashobora kutagenda neza. Nk'akarorero gatoyi nuko kenshi abantu b'abashinga ntahe usanga bitwararika ibintu binini binini, ibintu bihambaye, ugasanga umukenyezi nawe aritwararika utwo tuntu duto duto. Iyo rero ivyo mutabizi ugasanga imvugo iragoye guhuza. Nk'akarorero nk'ubu umushinga ntahe agira agende muri mission ku bikorwa, ugasanga ugiye umukenyezi akamubaza mbega wibutse ishesheti, nawe umushinga ntahe akaba kuri we abona ibindi, yatwaye impapuro, yatwaye ordinateur. Rero ugiye kumutevya muri utwo tuntu ugaca usanga muvuganye mutumvika, ugasanga araduze mutanasezeranye neza. Rero iyo mvugo nukuyiga neza, umwe wese uwo babana, umwana arafise imvugo yumva abavyeyi bategerezwa kumenya. Umwana akiri muto, umwana w'umuyabaga, nukugenda umukurikirana. Iyo si inyigisho mu bisanzwe y'uno munsi, mugabo nukwiga umwe wese ukaraba ikimuha akanyamuneza, ikimuha akanyamuneza, ikimukuza mu rukundo. Ubwo rurimi yumva nuruhe. Ikindi twomenya nuko iyo tuvuze ikiyago mu muryango ntitwoca tubona amajambo gusa, kuko murazi ko no mu Kirundi bavuga ngo n'ubuhigimye abavuze. Hariho rero ikiyago nivyo uco mu majambo, hakaba n'ikindi kiyago mu migigwa no mu nyifato yacu ya misi yose. None ikiyago mu majambo kimeze gute, kigenda gute? Umutumwa Pawulo mwikete yandikiye abanyefezi ku kigabane ca 4 akarongo ka 29 niwe avuga ngo ntihagire ijambo na rimwe ribava mu kanwa, ndetse ijambo ryiza ryose rishobora gushika ku nyota hamwe rikenewe, rikagirira ineza abaryumvise. Papa Francisco nawe agaca avuga ati amajambo abereye avuzwe mu gihe kiroranye arakingira kandi akavomera urukundo n'akanyamuneza ku munsi ku munsi. Amajambo abereye avuzwe mu gihe kiroranye arakingira kandi akavomera urukundo n'akanyamuneza ku munsi ku munsi. Ati iyo mu muryango bize kuvuga ngo urakoze, ugize ikitabereye nawe akavuga ati mbabarira, muri uwo muryango haba amahoro n'akanyamuneza. Ivyo tubisanga mu nyigisho ya Papa Francisco mu gitabo yanditse Amoris Laetitia canke akanyamuneza k'urukundo ku nimero 133. Kwiga kuvuga ngo urakoze, kwiga kuvuga ngo mbabarira. Ayo majambo kenshi dukunze kubona abavyeyi bayigisha abana bakiri bato, mugabo abavyeyi ugasanga bobo ntibabishitseko. Ayo majambo umengo ni mato, mugabo arafise ikintu kinini yongereza mu kiyago cacu. Aho rero ni mu kiyago ca misi yose, mu tuntu duto duto, kubwira uwundi agize neza ngo urakoze, ariko nawe ugize ikitabereye ukavuga uti mbabarira, ubuzima bugaca bubandanya. Muri ico kiyago ca misi yose twihatira kumvirizanya, tukihatira kuvuga neza, tukihatira kubwirana amajambo y'umuhezagiro. Abana tukababwira amajambo y'ikuzo, kuko ijambo ryose rivuzwe riragira ububasha kuri uwaribwiwe. Akarorero nobahangira ngo muri bamwe muri mwebwe baramaze kuvyumva. N'umwana umuvyeyi wiwe yaguma asibagura amubwira, mbere aramubwira ati wewe uri umusiba. Uwo mwana rero acakura azi yuko ari umusiba. Umunsi umwe rero acabona inkoko iriko irarya imisiba. Uko abonye inkoko irya imisiba, abonye inkoko nawe agaca yiruka.
uko abonye inkoko yiruka biratera uruhagarara imuhira. Noneho rero abavyeyi baratinda baramutwara kwa muganga, hanyuma umuganga aramubaza neza igituma uwo mwana abonye inkoko aca yiruka kandi akagira ubwoba gose. Uwo mwana rero aratinda aravuga ivyabaye, kwazi ko ari umusiba, ati none rero kwirya nkoko mbona irya umusiba nanje izohava indya. Baramusigurira rero, umuganga aragerageza gusubira kumusigurira ati nturi umusiba, ure ntusubire kugira ubwoba, uri umuntu, nta kizokugira, n'abavyeyi bawe barahinduye ivyo bakubwiye, nturi umusiba. Umwana arataha yavyumvise, mugabo asubiye kubona inkoko ati asubira kwiruka. Bamubajije ati none ko twari twakubwiye ubu ko utari umusiba, ati ego nivyo mwarabimbariye, ati none irya nkoko nayo irabizi ko nanje ntari umusiba. Irya nkoko irabizi ko ntari umusiba, nukuvuga ko ijambo ryose rero rivuzwe riragira ububasha kuri uwo aribwiwe. Umwana yagumye yumva ko ari umusiba kubera iryo jambo gusa abavyeyi bamubwiye. Amajambo yikuzo, amajambo y'uguhezagira. Abavyeyi kenshi baratwagwa n'ishavu, ugasanga bagumye batukagura abana, uragapfa utabaye umwana. Iryo jambo naryo nyene riragira ikintu rimusizemwo. Amajambo rero yose tuvuga, twumvirize neza ico ayo majambo ashobora kugira ku muntu wese ayabwiwe. Ni naco rero Papa Francisco atwibutsa ahavuga ati muri iki gihe aho benshi bavuma canke bakavuga nabi, umuryango urashobora kuba ishure ry'umuhezagiro. Ati no muri iyo miryango umengo urwanko n'ubukozi bw'ikibi vyararenze urugero, aho mu muryango batandukanye, uguhezagira aho kuvuma, ukugendera uwundi aho kumutana nakoho, ukwakira uwundi aho kwama mu ndwano, nibwo buryo bwonyene buhagarika ikibi, gutyo tukerekana ko iciza gishoboka. Ivyo yabivuze ku munsi mpuzamakungu ugira 49 werekeye uguhanahana amakuru mu mibano. Ati kuba ishure ry'umuhezagiro, uguhezagira aho kuvuma. Ngaha nobabwira akamaro gakomeye cyane k'umuhezagiro. Umukenyezi umugabo wiwe yari yaramutaye mu nzu atazi niyari, amaze kumva ko ashobora kumuhezagira naho yamukoreye ikibi, yaciye afata ingingo aratangura aramuhezagira. Amaze igihe amuhezagira, wa mugabo acaraza aragaruka mu rugo. Uwo munsi azamuzaniye igitenge, asanga wa mukenyezi wiwe si hari, mugaca sigabwiye abo ahasanze ati muramubwira ko ari jewe narinda haciye naho nta musanzeho. Murumva ubwo bubasha bw'uwo muhezagiro uwo munsi muri ugo rugo kuri uwo muryango. Nawe rero wa mukenyezi we wifuza igitenge ukaba warakibuze, hezagira umugabo wawe ho kumwidogera, uzobona igitenge gishika. Nakare murazi ko mu Kirundi bavuga ngo imbuto itewe niyimera. Abashinwa nabo bagaca umugani ngo ishugwe ryejo riri mu mbuto y'uno munsi. Nawe wa mushinga ntahe rero wifuza ko umugore wawe aba nk'ishugwe, ishugwe rimoga neza mu rugo rwawe, muhezagire, muvuge neza, mutakubwiza, umwe wamubona ko ukimushima. Ico rero ni kiyago ca misi yose, ariko rero hari n'ikiyago dutegerezwa kwitegurira. Ngategura ico mvuga, ngaha ijambo uwundi, nkamwumviriza, nkamutegera, nkakira ivyo avuze, nkagira n'ico ndamwemereye kuvyo yavuze. Ivyo rero cane cane abavyeyi mwebwe mwubakanye, uwo mwanya murawukeneye. Murawukeneye kuko kenshi muva mu mirimo murushe, mudashobora kumvirizanya. Birakenerwa rero ko mufata umwanya
mukawurabira hamwe, aho mwitegura muti tugiye kuyaga iki, tugiye kuyaga umugambi w'urugo, mufata umwanya mwicara ahantu muvuga muti ubu tugiye kuvugana ibizokubaka ibitwubaka n'ivyubaka urugo rwacu. Uwo mwanya rero urahambaye cyane ko muwufata, kandi abashinga ntahe ntimurambirwe nuko abakenyezi banyu bavuga ibintu vyinshi, mubaha umwanya wo kubumviriza niho mu rugo bizoheza bikagenda neza. Abakenyezi turavuga vyinshi, abashinga ntahe nabo bakaba bashaka ibintu bikeyi, mugabo ukuzuza ikiyago rero naho gishingiye, umwe wese kwakira uwundi akamwumviriza ukwari. Aho rero cari kiyago mu majambo. Dusimbize ku kiyago kiri mu migirwa no mu nyifato dushobora kugira. Nkuko twabivuze, murazi ko imvugo yacu atari amajambo gusa, n'uguhonyoye ko murazi ko abafise icakubwiye, ukuvuniye urugohe abafise icakubariye. Mu muryango rero, nkuko Papa Francisco abishimangira, niho twigira kugaragaza urukundo, mu kugwana mu nda, mu gushigikirana, mu kuremeshanya, mu kumenya ico abandi bavuze igihe batwihweje canke banumye, tukamenya gutwenga no kurirana nabo. Nivyo tubisanga nyene muri rya jambo yashikiriza ku munsi mpuzamakungu ugira 49 werekeye guhanahana amakuru mu mibano. None muri iyo nyifato abavyeyi bo kwakirana gute hagati yabo? Ivyo tubizirikana turavye akarorero ka Yozefu Mweranda yaduhaye mu kwakira Bikira Mariya. Bikira Mariya amaze kwibungenga, kandi Yozefu ataca biziko, yafashe ingingo yo kumuhebera mu mpisho. Kubera ko Bikira Mariya yari yasabwe na Yozefu, akaba afise inda Yozefu atazi, yategerezwa kwicwa nk'uko itegeko rya Mose ribivuga. Ariko Yozefu ntiyagize uko ishavu rigize, kandi mu vy'ukuri yasa n'uwahemukiwe. Ariko yashize urukundo hejuru ya vyose, adasavye na Bikira Mariya kwisigura. Niho rero umumarayika yamubwira ati, ntutinye gutwara umugore wawe Mariya. Araheza akora ico umumarayika w'umukama yamutegetse. Imbere y'iyo nyifato ya Yozefu, mu gihe yibaza ko yahemukiwe, Papa Francisco aradutumirira kudatinya kwakira abandi uko bari. Avuga ati, nukurengera ishavu n'uguhemukirwa, tutigunze, ariko tukakirana umwizero mwinshi ibidushikiye tutabihisemwo. Ubuzima bw'umwe wese burashobora gusubira itoto ku buryo butangaje igihe tugize ubutwari bwo kubwakira nk'uko inkuru nziza ibidusaba. Ati Imana irashobora kumeza amashugwe ku mabuye. Ivyo tubisanga mwikete Papa yanditse yitwa Patris Cord ku nimero 4. Wewe rero uwo mwubakanye mutumvikana, we wamushinga ntahe, ntutinye kwakira umugore wawe naka, ntutinye kumwakira uko nyene ameze, kuko Imana irashobora kumeza. Nawe wa mukenyezi we, umugabo wawe ameze uko, ntutinye kumwakira uko ameze, Imana irashobora kumeza amashugwe ku mabuye. Ico ni igikorwa ca Mutima Mweranda. Niwe aduha kwihangana no kwihanganiranira no kwakira uwundi. Urakaza Mutima Mweranda. Abavyeyi barakeneye ikiyago hagati yabo, ariko kandi harakenewe n'ikiyago c'abavyeyi hamwe n'ibibondo. Abavyeyi benshi bibaza yuko umwana wamugaburiye, yagiye kw'ishure, yaryamye, yaravye televizion, wamuhaye mbere na telefone, baca bibaza ko ivyo bikwiye, ati umwana nta kintu na kimwe abuze. Ugaca usanga umuvyeyi yarashitse avuye ku bikorwa, nta kintu na kimwe abajije umwana wiwe, ntumenye n'ingene yiriwe, ntumenye n'ingene uko vyagenze kw'ishure.
aha rero birababaza cane abana igihe abavyeyi atana kimwe bababaza. Narigeze kumva umwana yagize ibibazo bikomeye hamwe n'umukozi imuhira, umukozi yama mukubita misi yose kubera ko ahonyoye aho umukozi ahejeje gukoropa. Uko akorofye umwana yirutse yanavyibagiye akamuhana bimwe biboneka. Hanyuma umuvyeyi mama avuye ku kazi agashika araba umwana yonka kabaza ko yafunguye ko yanyoye amata, wa undi nawe yizingiye ngaho yari ibimoko gusa. Hanyuma rero gushika umunsi abavyeyi bumvise ko ikiyago c'abavyeyi n'abana gihambaye, baca bafata umwana umwe barayaga. Uwo mwana rero bamushikiriye ikintu yakoze, yaberetse imimyori y'inkoni afise ku maguru. Abavyeyi barajugumira, baratangura baramubaza ati none ivyo vyagenze gute kutigeze ubitubwira? Uwo mwana nawe acavuga ngo kubera iki narinda kubibabwira ko muhataco mwigeze mumbaza, ariko mukabaza ko bebe yanyoye amata, mukabaza ko bebe yaryamye, ariko jewe ntihagire na kimwe mumbaza. Nukuvuga rero ko umwana wese ku rugero rwiwe abakeneye ko abavyeyi bamwakira, bakayaga, bakamubaza ingene abayeho, ingene yiriwe, ivyamunezereje n'ivyamubabaje. Ariko rero ivyo vyose bitangura kuva umwana akiri muto. Kuva umwana akiri muto hariho ivyo abavyeyi birengagiza kumukorera, kandi arivyo vyari gutuma akanyamuneza kiwe n'urukundo rwiwe bikura. Ugasanga muri ya mvugo nababwira atari y'amajambo gusa, ugasanga umuvyeyi ntiyitwararitse guhoza umwana wiwe, umwana ariko ararira ntamuterure, canke nyina wiwe ntamuheke, ntamuhendagize, ntamugaburire, ntamwoze, ngo ivyo nibikorwa vy'umuyaya. Ivyo bigatuma umwana abura ikintu gikomeye kuvyerekeye akanyamuneza n'urukundo vyo muranze. Iyo rero ni imvugo y'umuvyeyi ishika ku mutima w'umwana kuruta mbere n'amajambo ashobora kuvugwa. Amajambo aragira ikibanza cayo, mugabo ivyo bimenyetso navyo vy'urukundo rw'umuvyeyi ku mwana navyo bikamuha akanyamuneza. Abavyeyi rero ico ni ikintu gikomeye co kwihatira. Murabona yuko iyo umwana wamusigiye umuyaya umengo nta kindi kintu gikenewe yamukoreye vyose. Nibuka uwundi mwana amaze gukura yabwiye abavyeyi biwe muri ico kiyago nyene ati jewe ntimwigeze munterura, ntimwigeze munterura. None umwana yavyumvise gute? Abavyeyi baragerageza baramusigurira ati mwana, ntibishoboka yuko umwana avuka, umwana akura abavyeyi batamuteruye. Nawe arababwira ati shaka murayo mu mafoto yose mufise muza gusanga atahantu na hamwe je munteruye. Barayarondera koko barayabura. Batoye imwe basanga ari kumwe na pare wiwe, naho nyene asanga yicaye hasi. Carabwira ati ntimubona none je namye nicaye hasi. Kubera iki? Abavyeyi batohoje basanga mama w'uyo mwana hageze aho yofasha umwanya wo gusimbagiza umwana nuwo kumukinisha nuwo kugira iki, abaragiye muri mission mu bikorwa vyiwe yakora hanze. Umwana aca mucutsa hataragera, aca musigarana umuyaya, niwe yaciye abanyina wiwe. Umwana aca yiyumvamwo ko nyina atigeze amuterura, abavyeyi batigeze bamuterura. Ivyo rero ni ibintu bihambaye kugirira umwana muri ico kiyago kuva akiri muto, kugira ngo niyamara gukura n'ibindi biyago vyose bizobone gushoboka. Iyo rero ni imvugo mutima mweranda aduha kubera urukundo ashira mu bavyeyi, abavyeyi hagati yabo n'abavyeyi ku bibondo vyabo. Twese twumva bavuga bahayagiza ivyiza vy'Imana. None rero umwe wese ndabifurije ko umwe wese mu miryango yanyu yo kumva bavuga ururimi rwiwe. Icumwe avuze uwundi akacumva, mwumvikane abatahora mwumvikana. Iyi Pentekoti idushikane ku rugero rw'uko umwe wese vy'ukuri yumva ko abandi bamwumva, maze urukundo n'akanyamuneza bisasagare mu miryango yacu. Kama Yesu turagukengurikiye
kuri inyigisho twumvirije kuri uyu mugoroba. Turagushimiye cyane kuko ibintu bigiye guhinduka, bigiye kuba bishasha. Kububasha bwa mutima mweranda ugiye urungike mu miryango. Turakengurutse kuko hagiye kuba ururimi rumwe, kuko hagiye kuba umwumvikano kubw'ubwo bubasha bwa mutima mweranda. Cyo mutima mweranda tuzaniye nukunagura ubushuti dufitaniye n'Imana, kuko aho Imana itari abantu ntibumvikana, aho Imana itari ururimi ntiruba rumwe. Ibyo nivyo tuzaniye Mukama Yezu, kubw'ubwo bubasha bwa mutima mweranda turindiranye igishika. Mutima mweranda nuze ngo twumvikane, kugira ngo dutahurane, umwe wese amenye ururimi rw'uwundi. Mutima mweranda, ni wewe uzi vyose kandi ubona vyose, ni wewe ubona mu miryango yacu ico dukeneye. Imiryango ico ikeneye uno munsi ni uguhuza umutima, ni ukugira ururimi rumwe. Umugabo akumva umugore, akumvira umugore, umugore akumvira umugabo, abana bakagira amahoro n'akanyamuneza bikomoka kuri mutima mweranda. Turagukengurukiye kuri iyi nyigisho ishitse umutima wacu, kuko iyi nyigisho idufashije kuduga gukirurutsa umutima kugira ngo turabaho tugeze, kugira ngo mu miryango ribe ishure ry'umuhezagiro, dukire kuvuma ariko tukunde guhezagira, uko umuhezagiro uhindura ibintu. Urakoze Mukama Yezu, urakoze Mukama Yezu, urakoze ko mutima mweranda ari waje guhindura ivyo vyose kugira ngo ubuzima bushasha butangure. Mutima mweranda nuze urangura umugambi w'Imana ku miryango yacu, kugira ngo abana biyumve, twese twumve duhayagiza ururimi rumwe mu rugo rwacu. Urakaza mutima mweranda, akaza mutima mweranda. Turasozerera kuri iki gisabisho co gusabira imiryango. Yezu, Mariya na Yosefu, muryango mweranda w'i Nazareti, uyu munsi ni mwebwe duhanze amaso, tubatangarira kandi tubizeye. Muri mwebwe turatamarira ubwiza bw'isangira mutima riva ku rukundo gukuri. Ni mwebwe turagije imiryango yacu yose, kugira ngo muri yo hanaguke ibitangazwa bizanwa n'inema. Muryango mweranda w'i Nazareti, wewe shure ridukaburira kugendera inkuru nziza nyeranda, twigishe kwigana ingeso nziza zawe, mu bwitonzi burimwo kugumya ibanga. Duhe amaso atagiramwo uruhumyi, dushobore kubona igikorwa c'indavyi mu bishika vyose mu buzima. Muryango mweranda w'i Nazareti, we wazigamye neza ibanga ry'urukiza, nagura muri twebwe ugukunda gacerere. Gira imiryango yacu amasenakuro y'igisabisho, kandi uyihindure amaya ekleziya yo kuziko. Nagura muri yo inambu y'ubweranda, shigikira abemera uburuhe buva ku bikorwa, kukurera, kukumviriza, kukwihatira umwumvikano no kurekuriranira. Muryango mweranda w'i Nazareti, vyura mu bantu b'iki gihe umutima w'ubwenge, ubatuma gushimishwa nuko umuryango ari nyagusonerwa, kuko ari wo ciza ntangere kandi ntasubirizwa. Ese umuryango umwe wose woba ingoro yakirana ubuntu n'amahoro, ibibondo n'abageze mu zabukuru, abagwaye n'abanyamwigendako, aboro n'abari mu bukene. Yezu, Mariya na Yosefu, tubibasavye tubizeye, tubishikanyeko mu kanyamuneza. Amen. Bavukanye dusangiye kwemera, turahejeje kumva inyigisho yagenewe uyu munsi ugira kane wa Neven. None rero turiko turasozera,
turakengurutse cyane dukengurukira uyu adufashije kuzirikana iyi nyigisho y'uyu munsi. None rero namwe nk'uko dushimikira ku ngo, kuko ingo zibaye nyeranda n'igihugu cyose kizoba ceranda, kuko urukundo ruva mu haziko. Utigeze aronka urukundo ari ku ziko ntazorujana hanze, kuko ntabwo azoba afise. Yaruka afise urwanko niko azokwiza mu bantu. None rero turiko turasaba mutima mweranda ngo anagure ingo zacu, anagure ubuzima bw'umuntu wari we wese, mu mfuruka z'ubuzima bw'umuntu wari we wese. Mutima mweranda tuje imbere, atuje n'inyuma, aduje hirya, aduce hirya no hino, kugira ngo ubuzima bwacu bube bweranda. Dusabira ingo rero kugira ngo zibe nyeranda, n'ingo zacu nizaba nyeranda, ekleziya yose izoba iremye, kuko izoba irimwo aberanda, kandi n'amahoro tuzoyaronka, n'ubumwe tuzoburonka, kuko mutima mweranda ari bazotwungira ubwo bumwe. None rero turangije nshimira Foyer de Charité yadufashije uyu munsi. None rero imbere yuko duheraheza dusubiye tubidondore abari bagize iki kiyago cy'uyu munsi. Jewe natanguye nitwa Patiri Twabonye Jean de Gratias. N'ubu rero aba nabo turi kumwe babidondore nabo nyene babasezere, kandi imbere yuko tubahezagira. Nanje ni Janine Hatungimana, ndabakengurukiye mwese kandi ndabifurije kunywana na mutima mweranda. Nanje ni Nadine nkengurutse, ndabashimiye kandi ndabifurije ingabirano nyinshi za mutima mweranda, umunsi mukuru mwiza wa Pentecote. Nanje ni Munezero Janvier, ndakengurutse cyane kuri iki kiganiro dusangiye, iki nyigisho dusangiye namwe. Musagwe mutima mweranda, Imana ibaje imbere. Murakoze cyane. None rero umukama niwe atanga ubuzima, kandi niwe abugaba akabuganza. Tubishire rero ubuzima bwacu twese mu nyonga z'umukama, kugira ngo umukama aduhezagire. Nimuhorane n'umukama, yongera ahorane nawe. Imana rugira byose, Data na Mwana na mutima mweranda niduhezagire. Amen. Murakoze cyane. Murakoze. Mutima mutagatifu uze mu mitima yacu, utuzanire n'inema, kuko turara